Minota 25 ku pasi nziza cyane we yarawe n'uwitwa Ermayes Luka Modric kabisa igitsindo araza agiterekamwe neza cyane n'umutwe mu gihe witwa Rodrigo Goes na ku pasi yarawe n'uwitwa Lucas Vazquez nawe araza nyanyagiza mu cya kabiri ku minota 37 baje kuruhuka ibitsindo bigera kuri ibibiri kubusa mu gihe bavuye kuruhuka kabisa ku minota 54 witwa Morales yaje kuba gombora igitsindo cya mbere cya equipe ya Villarreal ku pasi yarawe n'uwitwa Terra ariko witwa Brahim Diaz azaza kuba abwira kabisa ati ibanza mutekane ku minota 64 araza kubura defense ya equipe ya Villarreal guhera hagati mu kibuga araza yungura n'umunyezamu itsinda giterekamwe neza cyane atereka mu gatatu gitsindo cyiza cyane cy'uwitwa Brahim Diaz ku pasi yarawe n'uwitwa Fran Garcia mu gihe uwitwa Luka Modric nawe yaje kuba atereka mu gitsindo cya kane ari nako match iza kuba inarangira equipe ya Real Madrid banatakwanye amanota agira kurangahe amanota agira kuri 3 yandi aza kuba anatuma equipe ya Real Madrid banabandanye bari mu kibanza cyabo cyambere. Ugiye kuraba ne equipe ya Real Madrid navuga ko neza ko iri kivyitwaramo neza mu championnat y'Iburaya ba muri La Liga, Santander ndetse no muri UEFA Champions League. Muri UEFA Champions League bamaze inkino zitandatu badatsinzwe. Muri chapo yabo barabambere. Ntibigeze bagabura, ntibigeze batsindwa, bahije muri purara bambere. Muri La Liga hogeze no sawa mukebe wabo barusha amanota indwi. Ni equipe ya Real Madrid ubona neza yuko ico bitsa defete novuga ko bamaze igihe baragisezereye. Ni equipe ya Real Madrid ubona neza ko ivugwamo imvune nyinshi cyane. Mugabo geze no saha izo mvune ntiziriko zira nta busanse yazo. Iri kiraboneka mu Real Madrid ugiye kuraba haragiye amazina haravunitse amazina y'abacu wameni bakamavinga ba Courtois ugashira ko ndetse n'uyu Jordi Alba yaragiye mu mvune ugashaka ko aba Dani Carvajal bose baramaze kuba bavunika muguri kwa mu Real Madrid no munsi araza kizira abana bakiri bato kandi bakaza bakabikora neza uno munsi muri UEFA Champions League twabonye uyu Jesus naza akaba homme du match numukinyo nako muri Real Madrid ata bintu birebire cyane nubwo bari bamuguza bamuzanye ata bintu birebire cyane bari bamwiteze kumuga bivanye n'undi mutima umukoca Carlos Ancelotti yamushiramo akamubwira ati we mu kibuga nubwo uyu atari mu kibuga wowe ivyo akora uragenda ubikore neza twabonye abusanse ya Vinicius itari kiraboneka mu Real Madrid ari umukinyi Vinicius Junior twabona ko yari umukinyi ngenderwa ko muri Real Madrid uno munsi mu Real Madrid turabona amazina hagati y'aba Dani Ceballos baza bakabikora neza tukabona abana ba Diaz bakaza bakavyifatamo neza ni equipe ya Real Madrid ubona neza rero yuko navuga ko iri mu bihe vyiza kuko ugiye kuraba equipe ya Real Madrid ugehera muri vestiaire navuga ko vestiaire yabo yubatse neza ukaja kuraba mentalema physiquement ndetse urana ko equipe ya Real Madrid na finition ihare mu kibuga cyabo kuko tuvugana ne equipe ya Real Madrid ubona neza yuko mwaya mashampiyona ariko barakinagiye atandukanye n'umugwa Real Madrid ubona neza yuko uhagaze neza cyane ni equipe ya Real Madrid no kubwira ngo igira niyo muhari mu bakinyi cyo shira ko nuko kuno bose bari mu mutwe bazi ko wambaye mayo ya Real Madrid ugomba kubaho unkingwe ugomba kubaho nyene umwanya wose kabisa ugomba kuzana amanota agira kuri 3 ndavuga yuko mu nkino zigira 23 batsinzwe urukino rumwe batsinzwe na Atletico de Madrid urumva ikipe ndakubwira yuko ikipe iri ku rwego rwo hejuru ntuzuharire kuko inkino 23 maze ufise defete imwe ndavuga yuko uba Carlo Ancelotti nawe bamaze kuba ibintu agira ibintu byinshi yubakira rero ndavuga ati Real Madrid n'abasore ndavuga ko bagenda bagaruka ama defete tutabonye batakaza bafise imvune baraza kuyagira bagarukanye Oriol Chouameni bagarukanye hariya nkaba Arda Güler bose barahari rero ndavuga ni Carlo Ancelotti nawe bamaze kubamenya ivyarimo n'abasore biwiwe kandi cyo ko niyo equipe ya Real Madrid equipe y'ibikombe yubatse amatika ku mugabane wa Buraya rero buri mukinyi wese baje kwa Real Madrid ikintu cyose baje gukora baje kwigaragaza urabona ubu tuvugana equipe ya Real Madrid uranariza yuko iri mu ma equipe baha chance yo gutwara Champions League no mwaka bifatiye ku biharuro baza berekana sina Champions League uravye ibiharuro equipe ya Real Madrid irikiza yerekana muri La Liga urabona ko je kubganje ndabona ko equipe ya Real Madrid no mwaka ishaka gutahukana La Liga kuko ndabiye ku biharuro bashaka kuba bafise mwi La Liga kuva championnat agatangura ukaraba no kuntu abakinyi bari motive ndavuga ati equipe ya Real Madrid irashaka kubitahukana Champions League kuko n'umukeba wayo FC Barcelona je ko mvuga FC Barcelona kuko Girona ni equipe nubwo turiko tuyiha amahirwe ata bintu birebire tumenyere ko mwi La Liga EA tuzi muga equipe ya FC Barcelona equipe tuba tubona neza ko
umwanya n'umwanya ishobora kwivyukiranya ikaza kuniganira igikombe ca La Liga ni ekipe ya Real Madrid mugabo uri kuraraba ni ekipe ya Real Madrid ubona ko iri motive guhera mu izamu kuza kuba defenseur ukaza hagati mu kibuga ukaza no kubataka urabona ko hari ekipe ya Real Madrid ubona neza yuko bafise ihangiro ryo kuba batahukana ibikombe bigiye bitandukanye kuri umugabane w'Uburayi bafise ihangiro ryo kuba banitahukana bino bikombe bigiye bitandukanye ku mugabane wa Buraya n'uwitwa Jude Bellingham n'ubundi ubona ko akomeje kubandanya anavyitwaramwe neza cyane kuko no ku munsi w'ejo uwitwa Jude Bellingham yaje kubagirane yaje kuba n'ubundi yatogwa nka man of the match inyuma y'ataretse mu gitsindo ciwe ndavuga ku munsi w'ejo ca mbere ca Real Madrid ni nako yaje kuba narangiza match ari nawe atuwe nka man of the match ku munsi w'ejo ni Jude Bellingham ubona ko nibyo yaziye nkurukiza ekipe ya Real Madrid ariko nawe reka bifashwamwe n'abandi basore bagena bana atandukanye twaje kuba turabana n'urundi rwego rugera rutandukanye ndavuga nk'uwitwa Luka Modric ko nawe yagarutse nyine bwana ko aje ameze neza cyane witwa Jude witwa Luka Modric gacha ko n'uwita Toni Kroos twaje kuba tunavuga ati aba basore canke aba batamabiza kuba binanka mu gihe twabona aba bana bakiri bato bari baje kuba banavunika ndavuga witwa Eduardo Camavinga ndetse n'uwitwa Aurelien Tchouameni turavuga ati ekipe ya Real Madrid abatama bagiye kuba banaroha mu kibuga ati ko bagiye kuba banakina match nyinshi ariko byaje kuba binatuma uwitwa Luka Modric ndetse n'uwitwa Toni Kroos nabo dusubira kubabona ibintu bigenda bimeze neza cyane kandi barako banavyitwaramo neza cyane by the way ugiye kuraba ni uyu mwana Jude Bellingham ku munota hafi ya 27-28 yaramaze kuba aronka igitsindo ca mbere navuga ko mu nkino bamaze kuba bakina umugore Real Madrid urabona ko ni umukinnyi navuga ko amaze kuba atsinda ibitsindo byinshi umugore Real Madrid ndetse no muri La Liga navuga rero neza yuko ni umwana akiri muto afite imyaka mikeya amaze kuba agaragaza ubukomezi budasanzwe bwiwe mu y'amashampiyona y'Iburaya kuko nimba je umwaka wa mbere umugore Real Madrid agashika yerekana performance nk'izo turiko turabona biragaragara neza yuko ari umukinnyi ubona neza ko azofasha umugore Real Madrid mu mashampiyona agiye atandukanye kuko nimba uri kwaba Jude Bellingham ni umukinnyi ubona neza ko ari mu kibuga umwanya n'umwanya ashobora kuba aterekamo igitsinda kandi ugiye kuraba aramaze kuba amenyerana n'abakinnyi bakina hagati aba ba Modric aba ba Kroos ndetse na ba Valverde ugiye no kunaraba uyu Modric nk'uko wabivuze navuga ko ku munsi w'ejo yakinye urukino rwiza ariko hanavuga ati nubwo atoyeho mu match uyu Jude Bellingham bamwe bavuze ati je ko bwanje naye gutora uyu Luka Modric bivanye n'urukino yagiye kuba akora mugabo abatoye Jude Bellingham navuga ko bamutoye bivanye nabo na performance ziwe babonye yagaragaje kuri urukino yagiye kuba akina ku munsi w'ejo babonye yaje kuba agaragaza ku rukino yaje kuba akina ku munsi w'ejo ni ekipe ya Real Madrid ubona ko nivyo bamwe na bamwe baravunika bamwe na bamwe bagenda banavyitwaramo nabi bamwe na bamwe bigenda bitameze neza cyane ariko hari basore bamwe na bamwe bariko baragenda bavyitwaramo neza cyane ibintu bigenda bigira inzira neza cyane ndavuga nk'aba ba Brahim Diaz ugatereka kabitwa abasore bakiri batabitwa ba Rodrigo Goes inyuma yabo uwitwa Vinicius Junior yapfunikiye ubona ko witwa Rodrigo Goes ndetse n'uwitwa Brahim Diaz bifatiye ibintu mu ntoki nabo bariko barabananya banabitwaramo neza cyane n'uwitwa Brahim Diaz ubona yatanguye championa nyene batamana icizere witwa Carlo Ancelotti utavuga ati jenzo gukinisha mu kibuga mbonye performance ziwawe ariko n'uwitwa n'uwitwa Rodrigo Goes ndetse n'uwitwa Brahim Diaz babandanya kuba banavyitwaramo neza cyane babandanya kuba banagenda banabikora neza cyane bwana ni duo novuga ngo iri kigenda nayo idukonvinga kwa Real Madrid kuko nyamba twabona ivunyika ryo muvandimwe Vinicius Junior baraza bari baziskindaza gukina iriya era ariko agasore Brahim Diaz nawe kuva nyuma yo kagarukana bavuye mu kipe ya Semira nawe ndavuga yuko ari kagenderekana umusaruro mwiza kuko deja n'igitsindo yatsinze ku munsi w'ejo n'igitsindo kabisa kiri mu bwenge kandi novuga ngo bitsinda bataka bamwe bamaze kuba bafise experience kwera imena abakinyi batatu ugatereka muri ico gitsindo urondeye deuxième poto ndavuga ati ni wa mwataka nawe amaze kubagira byinshi agomba gushikako na burya nawe aba ari ka profite no mwanya w'imvune kwa Real Madrid no mu gihe Vinicius Junior nabona ashobora kugaruka nk'inyuma y'indwi zibiri hariya nawe amaze kubafatisha kandi naho yogaruka Vinicius Junior uno mu bavandimwe Brahim Diaz iminota kabisa yifise hariya kwa Real Madrid yo kuza gakina ikintu je navuga kuyu mwana akiri muto nuko uyu mukoca Carlo Ancelotti bafata akabashiramwo iki novuga ko akandi gatima rugabo akamenya ati wewe ugiye mu kibuga gukora ibi nibi kandi ugiye kuraba vraiment ivyo aba yabatumye barabikora kuko abanza kubabwira ati ekipe ya Real Madrid ni ekipe twavuga ko imenyereye gutwara Champions League akabanza akabwira ati mu kibuga nimba Vinicius atanguye umusaruro
nawe we urashaka kugenda ugatanga uwo musaruro Vinicius atanga nivyo vyagiye kubona kuri Ibrahim Diaz kandi kuba byamaze kuba atanga umusaruro nk'uyu ndazi ko ateza kuzoguma muha icizere no mu yandi mamacha agiye kuba akurikirana ubwo aba Vinicius Junior bazaba bamaze kuba bagaruka uyu mwana akiri muto Ibrahim Diaz ndazi ko azobandanya akina neza mu mugwi wa Real Madrid. Umwana akiri muto Ibrahim Diaz azobandanya akina neza cyane mu mugwi wa Real Madrid. Ni match rero nuko zarakoze